Nshuti bakundwa mu mwami wacu, reka tubaramutse kandi tubahe ikaze mu kiganiro cy'uno munsi tugira tuti Imana yacu yabwe icubahiro. Turashimye Imana kubera yuko turaramye mu by'ukuri, kubera yuko turiko turegereza amasaha meranda y'isabato, kandi Imana ikaba yabanye natwe mino yinga ryose. Twagize umugisha w'Imana, ntidukekeranya ko namwe Imana yababaye hafi. Hanyuma mu gihe twaragize ibibazo bitandukanye mino yinga, nabyo nyene dukwiye kubishimira Imana, maze tukaba tugiye kuraba ikigwa cuno munsi wa gatandatu, aho turaba ibindi byo kwiga no kuzirikana. Reka tubanze twiragize Imana. Nyagasani mwami Imana, ugira imbabazi nyinshi, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ukuntu wamutwitwararika ukatugirira neza. Muri kano kanya tuje imbere yawe dushaka kwigishwa nawe. Ubwo turiko turashaka kwiga mwami Imana, reka tugusabe kugira ngo utweze dutunganye, kuko tutarabera imbere yawe, maze ijambo ryawe rigira ubukuba n'ubushobozi, ribashe kutuvumbura, ribashe kutwigisha, kandi riduhingura uzobukoze. Nuko rero ubane n'umwe wese mu izina rya Yesu. Kuri ibi bindi byo kwiga no kuzirikana, nifuje ko tubanza gusoma umurongo w'igitabo, umurongo wa 37 w'igice c'icenda, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, aho Yesu yavuze amajambo akurikira, maze abwira abigishwa biwe ati vyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi bo ni bake. Uyu n'umurongo mu vy'ukuri ubonekana ko Imana ifise igikorwa. Imana irafise igikorwa ishaka gutuma abantu bose. Nkuko twabonye mwiri yinga, twabonye yuko abantu benshi, abantu bararushe, hari abantu benshi bahangayitse, bakeneye kumenya ijambo ry'Imana, kandi bakeneye kwitwararika. Mwino yinga twariko turiga ukuntu Yesu yafashije abantu, yacaguye abantu mu by'ukuri byaboneka yuko ari ruhebwa, bari abantu b'inyuma, kugira ngo bikundika bazane mu gikorwa ca data, maze abo bantu nabo babashe guhezagira bene data bagenzi babo. Imana yakoze uburyo bwose ishoboye kugira ngo yikwegere ko abantu. Mugabo ngaha tubonye yuko ivyimburwa ari byinshi, ariko abimbuza ari bake. Igikorwa cy'Imana kibuza abakozi. Mu gihe muri ino si ibikorwa bihari, ibikorwa ubwabyo bigwiriye, n'abakozi bakaba bagwiriye, ahubwo abakozi bamwe basagutse, barabuze. Mu yandi majambo twovuga tuti ibikorwa mu isi nta bihari, abakozi bobo baragwiriye ni benshi muri ibi bikorwa byo mu buzima busanzwe. Ariko kwa data mu gikorwa cy'Imana, ibikorwa ni byinshi, ibikorwa byo gukora, kandi abakozi babyo ntabahari. Rero uyu n'umurongo mu by'ukuri twereka ukuntu dukwiye kwama tuzirikana igikorwa twahawe, n'ukuntu dukwiye kwitwararika bene data bandi. Mwino ndwire twarahezagiwe n'Imana, kubera twagiye turabona ivyigwa bidasanzwe, aho twagiye turabona abantu uko bagenda baratoranywa, uko bagiye baratora abandi bagenzi babo kugira ngo baze mu gikorwa ca data. Yesu rero yaratuhaye akarorero, atwereka ukuntu dukwiye kwitwararika abantu mu kubashikiriza ibyo butumwa bwiza. Rero umurongo wo gufata ku mutwe twabona mwino yinga wari mu gice ca 4 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, umurongo w'19, aho Yesu agira ati, arababwira ati munkurikire nzobagira abaroba abantu. Igihe Yesu yarageze ku kiyaga c'i Galilaya, Yesu yabonye abantu bariko bararoba. Aba nabo murabazi, harimo Petero, harimo Yohana na Yakobo. Aba barabarovyi mu by'ukuri basanzwe baroba amafi yo mu mazi. Ariko Yesu abitegereje aravuga ati, aba bantu no bakuramwo ikintu kanaka, no bakoresha, kandi aba bantu boshikana abandi bantu ku vy'ubugororotsi. Rero Yesu arababwira ati, mwebwe nimuze tujane, munkurikire nzobagira abaroba abantu. Yesu yarongeye no guhamagara uwitwa Matayo Lewi, yari umutoza kori, mubiravye mu gice ca 6 c'ubutumwa nyene bwanditswe na Matayo. Rero aramutora, aramubwira ati, nawe nkurikira, maze unkurikire. Uyu yari umutoza kori, acaraheba ibintu byose arakwirikira Yesu. Muri iki gice tubonamwo ukuntu Yesu mu mbono yiwe ataraba nk'uko abantu babona. Igihe rero Yesu yareka aratoranya abigishwa biwe, abantu benshi byarabatangaza, abonye abo bariko baravugana, abonye abantu ashobora kwitwararika mu kubaha igikorwa ciwe. Ivyo vyatuma abantu bibaza bati, mbega uyu ni muntu ki? Rero nta muntu numwe arashika ku rugero Imana idashobora kumwakira. Nta muntu numwe arashika ku rugero ruteye ubwoba ku buryo adashobora
gushikira Imana nkuko umusavyikazi yavyanditse mu gitabo citwa Uwifuzwa ibihe byose ku rupapuro rw'amajana 585 w'icongereza, aho yerekana yuko ata muntu numwe arashika ku rugero rwaho umuntu adashobora gushikirwa n'Imana. Umuntu rero wese Imana irashobora kumuhingura ikamugira igikoresho ciwe gikomeye, ikaba yomuha ibikorwa kanaka. Uravye rero ukuntu abarovyi babaho ubuzima bwabo, abarovyi amajambo bama mu kanwa, amajambo mabi, amajambo yo gutyozanya, amajambo ateye isoni bama bavuga, ariko Imana ikabahinduramwe abakozi bayo. Ibi bitwereka ukuntu ata muntu numwe afise ubwitwazo igihe cyose atoza ku Mana yitwaje ibyaha byiwe, Imana ivyo irabimubabarira. Igihe rero avyitwajije mu by'ukuri aba ari uwo gutsindwa n'urubanza. Rero ku bindi byo kwiga no kuzirikana mu by'ukuri ico twofata nuko twomenya ko abantu benshi barushe, abantu barahangayitse, ari naco gituma igihe Yesu yagendagenda yigisha ivyo butumwa bwiza yagiye ugasanga yagiye arasangira n'abantu bafatwa nk'abanyabyaha. Mu gice ca 5 c'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, muzobona Yesu n'abigishwa biwe bagenda bagasangira n'abanyabyaha, maze abatoza kori nako abafarisayo baraza bavuga bati, mbega mwebwe ni kubera iki mujya mugasangira n'abanyabyaha? Ariko Yesu yabishuye amajambo mu by'ukuri akomeye, biboneka yuko ayo majambo atanga ivyizigiro. Arababwira ati abakomeye ntaco baronderera umuvuzi, ariko abanyabyaha. Maze arababwira ati aba bantu barahiriwe gusumba umuntu wese, kubera yuko Yesu igihe yari karigisha ababwira ati muzoba muhiriwe abantu bose babatuka bakabaremera amabi yose kubw'umwana w'umuntu, namwe mwishime mwiterere hejuru kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru. Rero igihe Yesu yavuga aya majambo yari karashaka kwerekana yuko abo bantu naho bobo bariko barasangira nabo banyabyaha bafise amahirwe, kubera ko bobo bashobora no guhamwa bazira ivyo, ariko kandi akaba yerekana yuko abo bantu bafatwa nk'abanyabyaha atari abantu ruhebwa, ahubwo ari abantu nabo bakwiye kwitwararikwa, kandi aribo Yesu aje kurondera. Rero muri iki gihe abantu benshi bageze kure, abantu benshi bahangayitse, abantu benshi bakeneye ijambo ry'Imana, barakeneye abandi bantu nabo barivuga kandi bitwararitse. Aba bandi bantu nabo biboneka yuko ari abantu b'inyuma, Imana ihabwa icubahiro. Reka tubashimire kuri ibi byigwa bindi byo kwiga no kuzirikana, maze dufata akanya kugira ngo twishure ibibazo abakunzi bacu batubajije, ibyo batwandikiye, kugira ngo ikigwa kibashe kwaguka kandi ibibazo n'inyishu ibibazo bitoregwe inyishu. Murakoze, Imana ibahezagire. Mu bibazo rero twabashije kwakira muri nondwi, turabona uwitwa Fitina atubaza ati, mbega nkatwa abantu b'abanyantege nkeya, abanyabyaha, abantu mu by'ukuri atacepfo ca ruguru tugira, mbega ni gute natwe dushobora kubona mu buryo Yesu abonamwo, uburyo dushobora kugira amaso nk'ayo Yesu agira? Mu by'ukuri iki ni kibazo umuntu wese yo kwibaza, ati mbega byoshoboka bite? Imana twabonye yuko itaraba nk'uko abantu baraba. Uravye mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 16 imirongo y'indwi, Imana yarivugiye yuko itaraba nk'uko abantu baraba, ahubwo iraba mu mutima. Mu gihe Imana yariko iracagura uwitwa Dawidi, maze Imana iramushima, ishima umutima wiwe, maze Imana yemera kumuha ubwami, niko kwivugira amajambo yabwira Samuel iti, jewe sindaba nk'uko abantu baraba, ahubwo ndaba mu mutima. Rero Fitina katubaza ati, none twebwe natwe dushobora kuraba gute nk'Imana? Mbega dushobora kuba nk'Imana gute? Mu yandi majambo atubaza ati, mbega umuntu yokora gute ibihimbara Imana, canke umuntu yogira amaso araba mugenzi we nk'uko Imana imubona bigenze gute? Igitabo c'Abifilipi igice ca 2 muzobona Yesu yerekanwa nk'uwicishije bugufi, araganduka ashika ku rupfu, kandi urupfu ruteye isoni rwo kumusaraba. Maze Paulo igihe yari karigisha abantu abereka ibyo kuganduka no kwicisha bugufi kwa Yesu, yavuze muri iki gice ca 2 nyene ku murongo wa 13 agira ati, kuko Imana ari ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Uyu murongo wotubera inyishu kuri iki kibazo. Imana niyo ikorera mu mitima yacu ikaduha gukunda no gukora ibiyihimbara. Maze ku murongo wo hejuru, ntimugire ico mukora kubwo gukebana canke kwifata uko mutari, mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yumvire yuko mugenzi we amuruta. Imana irifuza yuko abantu tutikakisha ngo twishire hejuru, ahubwo twumve yuko bagenzi bacu baturuta.
muri ico gihe tuzobasha kugira amaso abona nk'uko Imana ibona, amaso ashira hejuru uwari inyuma. Murazi ko twabonye mwino ndongozi yuko Imana yageze igihe igatoranya abantu biboneka yuko ari abantu baruhebwa, abantu b'inyuma mu banyavyaha, maze abo bantu ikabashira hejuru, ba Petero, Yakobo n'abandi banyavyaha baboneka muri Bibiliya, ariko Imana ikabashira hejuru kugira ngo bikunde yerekana yuko abo bantu nabo bafise igikorwa bashobora kuyimarira mu murimo, mu gikorwa cyayo. Maze aha hantu tubonye ko Imana niyikorera mu mitima yacu kugira ngo bikunde iduhe gukora ibiyihimbara. Igihe rero Yesu aje mu mibereho yacu aratushoboza kuba twobona abantu nk'uko nawe ababona. Maze no mu ciko twabonye yuko abantu bakwiye kwiga gusenga no kwisonzesha, maze ivyo bikababashisha kugira gute kubasha gushikira kuba abantu Imana yifuza ko baba. Rero nibaza yuko ibi bintu byumvikana mu by'ukuri bitahuritse. Hanyuma turaba ikibazo naco watubajije wundi nawe mu by'ukuri yatubajije ikibazo c'ubwenge, atubaza ati mbega igihe Yesu yagendagenda ku isi ko mu gutoranya abantu atatoranije abantu b'ibihangange, abantu b'abanyabwenge bakomeye mu byo kwiga, mbega uyu munsi ni kubera iki mwishengero tubona kugira ngo umuntu w'umupasiteri, kugira ngo umuntu aje mu nzego zikomeye nk'iza misiyoni, za iniyoni n'ahandi mu zindi nzego, abwirizwa kuba afise impamyabushobozi, abwirizwa kuba yarize? Reka tumushimira cyane kuri iki kibazo, biboneka yuko mu by'ukuri yiyumvira. Rero ico no mumenyesha nuko no mwishengero rya kera, mwishengero igihe Yesu yabaho hari abantu bakomeye, hari abantu bari barize. Murazi abantu bitwa abafarisayo mwabumvishe kenshi, hari abandi bantu bitwa abasadukayo. Abafarisayo babayeho kuva mu myaka y'amajana 515 imbere y'ivuka rya Yesu, bakaza bakagera mu mwaka wa 70 igihe abisirayeli bari bamaze gusambuka. Aba bantu babaye hari abantu batoroshe, babaye hari abantu baba barize kubera ko baba bava mu miryango y'igiheretse, maze abo bagashigwa mu mashuri yiga ivy'iyobokamana, bakiga kandi n'amategeko agenga ivy'imyizerere yabo. Aba bari abantu b'incabwenge bakomeye bazi ivyanditswe, kandi abo barabaho mwishengero. Aba bavutse inyuma gato y'igihe abantu bitwa abamakabe bari barigumuye ku Bisirayeli bari babaho. Aba baza kugira ngo mu vy'ukuri berekane intumbero nziza y'ukuntu imyizerere n'imikorere mu Bayahudi ibwirizwa kuba itunganijwe. Aba rero bami iminsi yose bari mu ntambara bagwana n'abitwa abasadukayo. Abasadukayo nabo bari bafise ivyiyumviro vyerekana yuko abantu bakwiye iminsi yose kwama bafata bijya bitabo bitanu vya Mose nkaho ari ryo shingiro ryonyene ryo kwizera, ariho hantu bashobora gukomora ivyo kwizera. Maze abafarisayo bobo bakerekana yuko umuntu iruhande y'ivyo yizera ashobora kugira ibindi vyiyumviro bimufasha gutahura ivy'Imana udafatiye gusa mu vyanditswe muri Bibiliya. Rero mwishengero ry'Imana iminsi yose harakenewe abantu babaho ari nk'abantu mu by'ukuri bagwanira imyizerere, bagwanira gusobanukirwa no gutahura ko abandi bantu bashobora kuba badatahura neza ivy'ishengero. Imana hari igihe ikorera kuko abantu bafata ibintu n'ukuntu abantu bumva baba bameze bifuza ibintu. Mu gitabo ca mbere ca Samweli muzobona Abisirayeli bagera igihe bagasaba umwami. Igihe Imana yabona yuko Abisirayeli bageze mu gihugu c'isezerano, yabona yuko ari ikwiye kubabera umwami. Mugabo Abisirayeli baragera igihe baravuga bati mu by'ukuri turashaka umwami. Imana ituma Samweli iti ntaco bakorera ubufindo, kandi mugabo uzo ubabwira ivyo uyu mwami ko ntazobagenza. Ico gihe Imana iremera yuko Abisirayeli baronka umwami, ariko atari uko Imana ivyishimiye. Natwe mu gihe nk'iki abantu barashobora kubaho hari ibintu bariko barasaba Imana atari uko ivyo bintu ari bizima. Muri iki gihe ndiko ndihweza ndaraba nkasanga byo bigoye cyane mu gihe urwego rw'ishengero ubwoba rurimo abantu bataciye ku ntebe y'ishure. Muri iki gihe abantu bose bafata yuko ishure ari ikintu cambere kidasanzwe simusiga. Aho ni mu mbono y'abantu. Mugabo mu mbono y'Imana mwibuke yuko Yesu yigeze gushigwa mu majwi yuko atize. Ni wasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice c'15 Yesu yarashijwe mu majwi iti mbega uyu katize kubera iki avuga ibintu nk'ibi kandi akora ibintu nk'ibi. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwana wo mu gice ca 4 twarabonye mu vyigwa biheze yuko abigishwa ba Yesu bageze igihe nabo bagashigwa mu majwi bavuga bataba abantu ko batize, mbega bakaba bavuga ibi bintu, maze abantu mu nyuma batahura yuko abo bantu bari baragendanye na Yesu. Rero Imana yo mu mbono zayo abantu batize, abantu bagororotse,
abantu mu by'ukuri baboneka ko baciye bugufi mu mitima, abo bantu nibo bishize mu nzego zikomeye z'idini. Ariko kubera yuko abantu uko dusanzwe tumeze tutovyumva tutovyakira nk'uko abafarisayo bageze bakavuga ati mbega ujya katiza ubutumwa gute abuvugira iki. Imana ishima yuko mu nzego zayo z'idini hajamwo abantu batazoronka ugwitwazo, abantu ntibaronka ico bavuga kugira ngo bahave bakekeza aba bantu canke bazane izindi nyigisho biboneka yuko zigwanya inzego ziba zarashizweho n'idini. Igihe rero abantu boza bagiriza abantu ntibize ntibatuvireho mw'ishengero, ivyo Imana yaravyirinze, yarabona yuko ivyo bishoboka, abantu bakaba botera amabuye abandi bagenzi babo tinimuveho kubera ko nimwize. Tugeze muri iki igihe cacu tugezemwo murakibona, abantu mu vy'ukuri bose barashwabutse, abantu ubona ari abantu bigira incabwenge, ari abantu biboneka yuko bibaza ko bashitse ku rundi rugero. Rero Imana iremera gukorana n'abantu bameze uko kugira ngo bikunde abo bantu bashikane ku bugororotsi canke ku kuyumvira. Rero ico novuga nuko nta muntu numwe yize canke atize ashobora kugira urwitwazo rwo kutubaha Imana. Mubize harimo abashobora kubaha Imana, ari nayo mpamvu Imana ishima yuko muri abo bize nyene havamwo abashobora gukora ibikorwa mu ishengero. No mu batize nabo harimo abantu bashobora gukorera Imana kandi nabo barayikorera. Umuntu wese akorera Imana mu ruhande arimwo. Rero kugira ngo Imana ikingira ishengero ryayo, kugira ngo Imana ifasha abantu kugira ngo ntibaje kure ntinabagerageze kuba bosubira inyuma, Imana irashima yuko mu nzego zayo z'idini hajamwo abantu baciye ubwenge bize, kandi abantu nibabazwa ibijanye n'ivy'amashure, nibabazwa ibijanye n'ivyo kurongora abantu, abo bantu bavyishure neza atakibazo na kimwe kibaye. Nibaza ko dufatiye kuri iyo mirongo tubonye hejuru n'ibindi biri mu ijambo ry'Imana tuzokomeza gutahura neza impamvu Imana ikora ibi ikareka na biri. Rero mugenzi, nibaza yuko nta hantu namwe uzosanga muri bibiliya habuza abantu kuba mu nzego z'idini barize. Nta naho uzosanga ari itegeko ry'Imana yuko abantu babwirizwa kuba batize kugira ngo baje mu nzego z'idini nk'uko Yesu yabikoze. Kandi wibuke yuko mu bantu Yesu yatoranije harimo abantu baciye ubwenge. N'ubu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo na Luka na Yohana na Mariko, n'abantu bari baciye ubwenge, harimo abari baciye ubwenge, hariho abari barize. Imana irashima gukorana n'abantu bize n'abantu baciye bugufi kugira ngo igikorwa cyayo gishike kure. N'uwitwa Paulo nawe murazi ko yarakomeye cyane mu by'amashuri, yari yarize ibintu bijanye n'amategeko, maze uyu Paulo akaba umuntu yarondera cyane abantu bagwanya abafarisayo canke inyigisho zo muri ico gihe, abantu bari bakurikiye Yesu. Uyu nawe yari umuntu akomeye cyane kandi yarakoze igikorwa c'Imana, yari yarize n'ivyobokamana bikomeye, maze uyu arakora igikorwa c'Imana kandi agikora neza. Rero nta muntu numwe akwiye kwitwaza yuko yize kugira ngo akandamiza abandi. Twabonye yuko dukwiye kugira umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu, kubera ko we yaraciye bugufi araganduka ashika no ku rupfu ko ku musaraba, nko tubibona mu gitabo mwikete Paulo yandikiye Abifilipi mu gice cya 2:5. Nuko rero Imana ibahezagire kandi bakomeze mwebwe twabanye, tunitega ko muzokomeza kubana natwe no mu biganiro biza. Kandi twababwira yuko indongozi kuri iyi channel irabandanya, mwame mudukurikira mutubaza ibibazo kandi munagire ico mushikirije. Imana ibahezagire kandi bakomeze mu izina rya Yesu. Reka turangize dusenga. Turagushimye n'icubahiro ukuntu wamana ntajyo uturungikira amajambo yawe. Turashimye ukuntu utuba hafi, no habwa icubahiro. Reka rero tugusabe kugira ngo uducishe bugufi, tugire imitima iciye bugufi cyane. Iminsi yose twame twitwararika abagenzi bacu bariko baragwa mu byaha, kugira ngo bikunde baze kuri wewe, maze bo natwe tuze tugusanganiye twishimye uzobukoze. Ubushobozi bwawe, imbabazi zawe zikomeze kubana natwe twese mu izina rya Yesu. Amen.